IVYUTARUZI kw'itabi n'urumogi. Mu Burundi twaciye ubwenge tubona abatama n'abatamakazi banwa itabi. Abatama banwa inkono y'itabi iyo bita ngo ni ingangamizo. Abatamakazi banwa iryo bita inkondo. Tugira tuganire kuri ivyo bintu vy'itabi. Twarababwiye ko kuri Sabanerwa TV muzohakura ibintu vyinshi cane, na cane ibibafasha imitima. Naho mukaba muzi ko imitima iba mu mibiri umwanya tugihumeka. None rero ntitwobona ibihungabanya imibiri yanyu ngo tureke kubibira ako kabanga, kuko imibiri yanyu aribwo rusengero rw'Imana nzima. Abakorinto ba mbere igice ca 6 ku murongo wa 19. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero za mpwemu yera ari muri mwebwe, uwo mufise yavuye ku Mana? Kandi simwe mwiganza, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mushimisha Imana mu mibiri yanyu. Abakorinto ba mbere nyene 3:16 haravuga ngo, mbega ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana, kandi ko mpwemu w'Imana aba muri mwebwe? Umuntu niyonona urwo rusengero, Imana izomurandura, kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwebwe. Nshuti yanje, raba ngaho musi ya video, namba uri mushasha canke se utarafyonda kw'iryo jambo ryitwa s'abonner canke subscribe, raba urifyondeko, ufyonde naho kuri j'aime, ugire na partage, bishobotse wandike na commentaire. Ivyo bizotuma video igera kure cane, abantu benshi baboshwe n'itabi babohoke. Twagomba dushishikare kuyaga kuvyerekeye itabi n'ingene twogirinda. Kunywa itabi bigira ingaruka mbi cane ku magara y'abantu, abarinwa hamwe n'abo barinwera iruhande. Ishirahamwe OMS riraba ivy'amagara y'abantu kw'isi rivuga ko abantu 8 miliyoni bose bapfa buri mwaka bishwe no kunywa itabi. Itabi rero ni ribi cane kuko ryica umutima, ryica imibiri, mbere n'imitima. Matayo 13 ku murongo wa 15 havuga ngo, kuko umutima w'ubu bwoko ucuramye, amatwi yabo akaba ari bihurugutwi, amaso yabo bakayahumiriza, ngo ntibarabishe amaso, ntibumvishe amatwi, ntibatahurishe imitima, ngo bahindukire mbakize. Murumva rero bene data, ico Imana igomba ku bantu bayo nuko twoyihindukirira ikadukiza. Birababaje cane kubona umuntu yize mbere agashika no ku budoktora, ariko ugasanga yaraboshwe n'itabi. Jewe ndazi umuntu yahoranwa itabi cane, yari umuntu yize, umu intellectuel, ariko ipaki y'itabi ntiyava mu mufuko w'itaburiya y'akazi. Uwo muntu yari yaragowe. Birababaje kandi birateye agahinda
kubona umuntu yize yokwigisha abandi guheba itabi, mbere ugasanga ni n'umudogiteri. Igihe kigeze cyo gukora umuntu, kumwopera, kabanza karabaho yifenta, akabanza kanwa itabi rimwe, yaheza kumukora akaca asubira akanwa irindi, kandi yarize ingaruka z'itabi, azi ububi bwaryo. Ngira ngo namwe muramaze kuvyumva yuko itabi ari ribi, ryica ibihimba vy'ihemero ry'umuntu, umutima, amahaha, eka rikamwangiriza ubuzima bwiwe, no mu mutwe hagaparangana. Ngira ngo mwarumvise nyakubahwa Sebarundi ngena hano urugwaruka n'abantu bose ko kizira kunywa urumogi, kuko urumogi ari rubi cane. Aravuga ati hariho abaza kurunywera kuri Tanganyika, baheza kurunwa bagatangura kubona ivyo abandi batabona, bagatangura kuvuga ngo imirima yose ngo ihinduke ubugari, ngo amazi yose yo muri Tanganyika bahinduke isupu. Murumva baba bataye ubwenge muri rusangi, baba bameze nk'abagwayi bo mu mutwe. Umuntu yanyoye urumogi no kukwica yokwica yibaza ngo yishe ihene yiwe atunze. Imana idufashe cyane. Umuntu wese yoba yarabaye imbata canke yarabaye umuja w'urumogi canke itabi, ahindukire aje kuri Yesu, kuko nta wundi yogukiza ubwo bubata, nta wundi yogutabara atari Yesu. Mbega none nk'uwo muntu aba yarabaswe n'ivyo biyobwa bwenge, bigatuma avuga ngo Tanganyika yose yahindutse isupu, mbega uwo muntu ga yemwe mwumva ataba yarataye ubwenge? Mbega none ivyo bintu mwumva ari vyiza? Imana idufashe cyane. Mwokwibaza ngo mbega none ngaha mu Burundi itabi ryahashitse gute? Mu Burundi twaciye ubwenge dusanga abatama nka twebwe mu ruhande rwacu twisizemwo, twaciye ubwenge dusanga abatama banwa inkono y'itabi nk'uko twabivuze haruguru, yo bita ingangamizo. Abatamakazi nabo banwa inkondo y'itabi. Twababwiye ko ryari itabi bacucumira mu gahembe k'inka, agahembe gato cane. Baheza kugacucumira mw'iryo tabi, bakaca bagatereka ahantu mw'iceri ry'inzu, abana badashika ngo bahave bagatembagaza. Iryo tabi rimaze imisi, umukecuru uwo mutamakazi yarisuka mu kiganza, agasukaho duke, agaca arungika mu mazuru yompi. Hari hagati bita umunengo, akaca kubita ku mazuru, kakagumya iryo tabi rikagumamwo. Abatazi umunengo bogereranya na karya kantu abari muri natation, muri piscine bashira ku mazuru kugira ngo ntihagire ikintu kiva mu mazuru gisohoke canke icova hanze ngo cinjire. Ako kantu nako kitwa umunengo, kari agati gasatuye ariko batagahejeje. Ako gati yaca agapfungira ku mazuru kugira ngo rya tabi riri mu mazuru ntirisesekare, rikagumayo kuva mu gatondo gushika ku mugoroba. Nimwiyumvire namwe, nimwibaze namwe ivyaba vyabaye. Iryo tabi ryaragenda rigakora imutwe,
bikavangana n'ibindi byose bikaza bikikwega bikuzura mu mazuru. Ngira ngo ababonye ahabo batamakazi barinywera ngira ngo murabizi. Murazi ugize bati mbaya uwo mutamakazi agapfundurura ya mazuru akimyira uri hafi yiwe, ngira ngo murazi ingorane wagira no kuvomisa ukavomisa. Mbega yemwe mwumva ivyo bintu ari vyiza? Abantu mwagiye kuraguza ku bapfumu ngira ngo murabizi. Abapfumu bakunda kukubwira iyo ugiye uvuga ko umutwe umeneka, bakubwira ngo yo ngwiyo ngo ni ya nkono y'itabi ngo ya sokuru yaguteye, ngo none rero ngo rondera inkono y'itabi ubu nyene, ngo naho utorinwa ngo uze urashiramo agatabi ngo uce ugenda urishira mu cumba hafi y'umutwe wawe. Hari umuntu w'umukenyezi bamubwira ngo yo ngo icyo kintu umva kikuzibura, ngo iryo ni ryahembe, ngo nyokuru yahora acucumiramwo itabi. Ngo none rero rondera agahembe ushiremo n'itabi usukemwo n'utuzi kurya nyene nyokuru yahora agira, uca ugenda ushira ahantu mu cumba hafi y'umutima wawe, niho uzoronka amahoro. Aho rero itabi ryari rimaze guhinduka ibiterekerezwa. Twarutse rero dusanga turi mu ubwo buja bw'abo badayimoni, itabi ryarahindutse ibiterekerezwa. Imana dufashe cyane. Ibintu byagiye guhinduka igihe tugiriwe ubuntu tukakira agakiza. Agakiza karaseruka, itabi riracibwa, amaraso ya Yesu aratweza, abakozi b'Imana baradusengera. Umuntu wese yakiriye agakiza, mu byo bamwihaniza baramubwira bati ntuzuhirahire ngo unywe itabi. Kandi muribuka no mu gitabo c'abacamanza uwitwa Samusoni, Imana imaze kumutoranya ngo abe umunaziri w'Imana, hariho ivyo yamubujije. Ni ngombwa rero kugira ngo ube igikoresho c'Imana, hariho ibintu bimwe bimwe ndetse abandi bakunda ariko weho biba ngombwa ngo ubihebe. Agakiza kamaze guseruka, Yesu atugirira ubuntu, itabi riracibwa. Ariko nubwo biruko, Satani yagumye akoresha amayeri menshi. Abazungu baragerageza uburyo bwose barisirimura, bazana itabi bita isigarete y'igisirimo. Ariko twebwe abakijijwe bashishikaye kutubwira ko kizira kunywa itabi iryo ari ryo ryose. Ati itabi ryo mu ngangamizo, itabi ryo mu nkondo, itabi ryo mu ipaki, sigarete, byose ni ububi gusa, ryitwa itabi. Ico ingangamizo ikora yica ubwonko, ikica amahaha, ikica umutima, ikica ibihimba by'ihemero. N'isigarete nuko ivyo nyene nayo nuko ibikora. Kandi uko ingangamizo ikura ubwenge ku gihe umuntu akabona ivyo abandi batabona, niko n'isigarete imeze, ikura ubwenge ku gihe. Bavuga ngo nukuja mu swingi, ariko murumva ziba ari swingi z'abadayimoni. Imana idufashe cyane bene data. Nagomba nkubwire mwene data,
itabi riguma ari itabi, naho satani yogira amayeri menshi akarisirimura riguma ari rya rindi. Kandi kubera ko abadayimoni barikoresha cyane bakarigira ikiraro kiri hagati y'abantu na shetani, abarinwa ubu basigaye babategeka kutarinywera mu bantu. Ariko noneho wokwibaza ati mbega abo bobo barinwa, mbega bobo s'abantu, mbega bobo baribagiwe. Mana dufashe cyane. Hari ahantu twagiye ku maeroport atandukanye usanga barahubatse utuzu tw'abanywa itabi, ugasanga akazu k'imetero 2 kuri 2, indege ikirakugwa harya mugiye aho muruhukira ukabona babanywa itabi bose bariko barinjira muri ka kazu. N'akazu k'abanywa itabi kaba kugaye neza, imyotsi ifise ahandi isohokera idashobora guteza ingorane mu bantu. Ako kazu rero ugize urakingura ugasanga harimo nk'abagabo 10 bose bariko batumura umwotsi w'itabi. Nimwumve namwe ubwo buja bw'abadayimoni. Kandi biravugwa yuko umuntu anyoye ipaki y'itabi imwe gusa ku munsi, uwo muntu abatakaje iminota 6 yo kubaho. Ubwo n'ubushakashatsi abashakashatsi bashize ahabona, unyoye ipaki y'itabi ku munsi iminota 6 yo kubaho kwawe ibitakaye ibivuyeko. Murumva bene data, itabi ni ribi, ryica umutima rikica n'umubiri. Ndazi umuntu ico gihe kera nkiri umwana ipaki itashobora kuva ku mufuko wiwe, yaguma atumura kw'itabi riheze aca atora irindi. Ugerageje ukabaza abanywa itabi ukabaza ati mbega none ko muguma mucira kandi muvuga ngo riraryoshe. Urabona kera barya banwa rirya tabi ry'ibihwamitsi canke se ryo bita ibibabi, uko yanwa niko yacira, ko yanwa niko yacira, ko yanwa niko yacira. Ukamubaza ati none ko wavuze ngo riraryoshe ukaguma uciragura n'ukubera iki? Ntiyaronka ica gusubiza kuko bwari ubuja bw'abadayimoni. Ewe Yesu warakoze, wadutabaye ukadukura mw'ubwo buja. Umuvyeyi wanje ari we mama, ico gihe atarakira agakiza yaravyuka nijoro kumva ariko aratembera inzu yose, yabuze amahoro, yabuze itiro, arondera ahoba n'agatabi na gatoya yoba yaragobetse ahantu, akakarondera akakabura. Yagira Imana akabona nkaho kakorokeye akaca gatora. Bamubaza ati mbega ko waraye tumva utembera n'ibiki? Ngo yo nariko ndahiga agatabinwa. Nukuvuga abanywa itabi nta mahoro baronka batarironse. Mbere biravugwa yuko ngo uwunywa itabi yopfuma arara ubusa mugabo akaronka itabi. Hari n'igihe mama yavyuka nijoro akagenda ku babanyi biwe gusaba itabi kugira ngo arabe ko yoronka amahoro. Muri make itabi ririmwo umudayimoni. Uwo mudayimoni nta wundi yogutabara yogukiza atari Yesu. Nagomba nkugira inama mwene data, itabi ryananiye guheba, ngwino kwa Yesu akugirira ikigongwe agukure kuwo mudayimoni uwo mudayimoni utakuronkana amahoro utanyoye itabi. Ingo Yesu agutabare, ingo Yesu agukize. Twarumvise ngo hari ahantu bagenda mu rusengero ngo kababwira ngo muzoze muzanye itabi, ngo abanse kuriheba ngo muzane n'inzoga ngo tuzobasengera muri ko muranwa itabi. Ihibambewe
twebwe suko twobabwira. Kaze urondera umukozi w'Imana kurambike kw'ibiganza gutuntumure mw'uwo mudayimoni, itabi rizoca riherengetera mu buzima bwawe. Imana igufashe cyane, Imana ikugirire neza mwene data. Nta handi woshobora kuruhukira, nta handi woshobora guhungira uwo mudayimoni w'itabi atari muri Yesu. N'urumogi nuko nta handi woruhungira atari muri Yesu. Ndibuka mu Burundi mu 1988, murazi ko mu Burundi hari ibihe twaciye mu bihe bigoye mw'uwo mwaka, harageze igihe barondera abo bita abanwarumogi kugira ngo babapfunge, kuko babona ko bari mu bateza umutekano muke mu gihugu. Ico gihe jewe nari umwana muto, mugabo bari bakuze baratubwiye ingene vyari bimeze, ngo abanwa imogi bose bace bahungira ku rusengero baja gukizwa. Ababarondera nabo babiruka ko basanga bamaze kubasengera, bihanye, bahevye itabi, babaye bashasha. Pasiteri arababwira ati aba bantu nimubareke, bamaze guhinduka, ntibakiri babandi. Itabi barihevye, mbere twarabasengeye, n'ubu twabasengeye, ntibakinywa itabi, ubu n'abantu b'Imana barabihevye. Nagomba kubwire mwene data, ico gihe abahungiye muri Yesu bararokotse, ntawabafashe, ntawabapfunze. Baciye babona ati kwaba abantu barinze bahungira mu rusengero, barinze bahungira mu biganza by'abakozi b'Imana, turabaretse. Biragaragara neza ko ubwo bubi baburetse, mugabo batahungiye mu rusengero ngo bahungire igorogota, bahungire amaraso ya Yesu. Barabafashe babakubita imigozi, babajana mu munyororo, barapfungwa, bishura ivyo bakoze. Kubera iki? Ko batamenye iyo bahungira ahariho. Mwene data, hungira muri Yesu. We wabuze amahoro, wewe itabi ryabujije amahoro, wewe uvuga ngo umengo ntivyokunda ko ndariheba, gusa